iyo biva twarahabonye ni inyigisho mbi twarose kuva kera mugo harageze ko duhinduka kuri uyu munsi. Mwiza cyane ndi n'akanyamuneza kubana namwe dusangira ikivi cyane cyane dukora amajambo akaba make ibikorwa byo nyene nivyo vyivugira. Nezerejwe cyane mwebwe basaseredoti abihebeye Imana munezereje kuko mwamaze gukanura. Abasaseredoti abihebeye Imana bose ni incabwenge. Kubona uno munsi musigaye mwiyumvira mukabona ikibuze mukagikora ni iteka rihambaye ku gihugu, biduha icizere yuko igihugu gigiye gutera imbere. Kare abasaseredoti bari bazi ko ari bene Levi nabo bavuga ngo twe no kuri ntazimana no kurya gusa. None ubu byahindutse, abasaseredoti baratagoye kutwereka yuko bashobora kubona ikibuze bakagikora. Irishira hamwe rya Odagi Caritas barabonye ko babuze aho bakorera. Ikirere cyo catumye numva ko nanje mfise intege yo kuza kwifashanya n'abakozi. Nanje naje kandi nabonye yuko ubimbona kazoza iriko irabona. None rero mbere ntangure ijambo rya mbere ndarirabishe aho nyene dusabe yuko irishira hamwe Odagi yotangura kugira imigambi yimbona kazoza mu bakristu bagize iyi diocese nkuru ya Gitega. Muri diocese tubone Odage yihikiringa ati nkeneye yuko imiryango yose imibano yose mu myaka mikeyi izoba ari imiryango yifashe kugira bikore n'ibandi bazobikora. N'amaparuwase abasaseredoti bari mu maparuwase ababikira abafurero umwe wese avuga ati imibano yacu tubone yifashe. Yemwe no si vyiza duteye imbere. Asaseredoti muvyumve nimwe mujejwe no kubungabunga ubuzima bw'abene gihugu. Iyo tuja ni heza mparasoma mu bitabo canke ubutumwa abapapa bagiye bararungika nta numwe atarigera yigisha ibijanye n'ubuzima. Kirazira kwigisha no kuri umworo. Iyo biva twarahabonye ni inyigisho mbi twarose kuva kera mugo harageze ko duhinduka. Iyo tuvuze imbona kazoza rasuririmba imbona kazoza suvuga imbona kazoza. Ibi rero abantu muri ncabwenge nimwe mutereza kubikora ivyo kwidodomba mu bivemwo. Ni mu bivemwo ivyo kwidodomba mubone ico mukenye hanyuma mugikore nkuko Odage iri kwirabigenza. Odage yabonye kwibuze amabiro ikirabikora ngibijya kandi ujya no mwimbuga muga nkuba bize by'ubutunzi nkajya ntibavyandika ko ari umwimbu. Haya turiko turarima kijya kizohera gice kibumwimbu. Shimire cyane abihebeye Imana kuko muratanguye gukanura kandi mukanuye tuzoca dukanura twese. Ko mwakanuye ndabakengurukire cyane. Camudukanuza mu maparuwase mudukanuze mu mibano gushikaho tuzosaga paruwase zose ziteye imbere. Sabe Odage kujya nabivuze ibandanye ikora imigambi mu diocese izivuga iti jewe abakatolika bo muri diocese wanje bahagaze neza bace bandukiza abaporoti bandukize abayisilamu twese tuze rusange igihugu cyateye imbere. Dukomeze urukundo cyane muri twebwe kuko mu ruhombo twagize no gwanko gwaratumye duhomba ntagira umuntu azosubira kwanka mugenzi we. Tugira urukundo hagati yacu ubwo ruhombo twagize ntidushobora kwihombora tutagize urukundo ngo dukore ibikorwa natwebwe nyene twikunde dukunde uwo muntu wacu. Naje nitwaje ibifuka 1000 y'isima ndizeye yuko iyo mifuko izotuma nsanga uwundi munsi mwajeje kugereka ubwa nyuma muzosakuma magara twinjira. Ntimuze musubire gusiba ku bikorwa rusange ngaha kugira tuyinjire n'ingoga. Twinjire n'ingoga. Aha rero je nazanye iyo mifuko 1000
abandi ufise umfuko umwe awuzane, ufise amaboko ayazane. Twese iki gikorwa ni gwacu, si ca patiri, si ca musenyeri. Iyi nyubakwa ni yiwacu twese, nico gitumwe wese nazane inguva afise, ari ukuboko akuzane, afise agapfuko k'isima azane, afise bene y'umusenyi azane. Iyi nzu ni yiwacu, hanyuma tuze duhure tuyinjira twiginana. Imana ibahezagire. Ndize neza ko odage ko ari amaparuwase yose, ubutumwa ku basaseredoti, amaparuwase ruze tubone yose yera. Imana ibahezagire mwese, tugira amahoro.